Nega shawu naho sikazi kiye kunyi not tayizubutse. Nizo kuzali. Musubuti n'ingo. Sasa. Inyata yawe sishaka kuyibona mu rugo kwiwanje. This word waiting for money. Put her number here. Ila wewe tulia, mimi nitakufanyia mambo kisi unavyotaka, usijali. Wewe nakuamini sana. Usijali kabisa. Mama. Kujenga. Oya ye. Kujenga isa. Kintu gani? Lega nanje kukura banda ukubu. Byari bindi bintu vrema. Sari biryoshe pe. Ye ndakubwiye ati jewe niwe nawe ashana kwinkofera navuga ati ego barategura. Ashaje kwiri ndabona ko byari bikatse. Aho rero va. Cyenda fisi kibazo va. Nega shawu naho sikazi kiye kunyi not tayizubutse. Aho rero kirangasi nakubwiye ko je fisi kibazo cy'umugore. Barakimbwiye pe. Ubu rero cyabaye ikibazo byanse. Vrema jewe ubahundi ntakana kimwe nifuza. Mugabo nabwiye fisi ikibazo cyo mu rugo kandi bazawirukira ngana nabikubwiye. Uri inshuti yanje uri mwamwe wacu uri nka mutama wanje kuko nta na kimwe ndabunyegeze. Umugore byanse ageze ku rwego rwo gusengera muri toilette. Just imagine. Usafre na agenda zo gushamo ibintu by'ubufinyi none gasha umugore mu mazi kino rimwe kabiri gatatu. Umugore narakubise ndakubita ndibukana ndasora hanze ningi ndamubuza no kujya mu rugo wanje. Mugabo byanse. Yaje nayenze ngo ni mufyina. Mfyina gute? Sinda bitanga kumbera umugore mu mazi kino kimwe. Rimwe kabiri gatatu akaguma gikora abahabaye. Icyo cyo kice kintangaza. Niba rikarangwanye je shaka gutera imbere nduge shike ku rwego ruteye ubwo muko umugore aguma ngwanye. Ikintu cyo gusenga yananaye. Just in it. Jena sumu como blanche twamwereka kumwe saramwinjira kunuku kujya cyumufata mu message. Kandi umuhungu kweye si bwana nibazo ngo ari umukobwa we yapfa kwinjirira ngo byankenga ikini. Hamwe cyenda mwirukana bitagoranye. Kuko ndinze ndamwagiriza ikintu cyo gusenga gusa byo bingorane. Kandi n'ikintu kidatahuritse. Ikintu kidatahuritse mugabo nkamwe ndamufatanye nkameze naho yo bimwe. Yagusa yaretse ko ngo guti ari umuhungu. Cyo mbona. Kuvuga umuhungu. Kweli sinibaza ko byamunaniye. Ni umuhungu nizeye cyane. Mviritse. Wewe nzanye umuhungu. Genu pangi dirunza ni umuhungu. Ego umuhungu ntibaza ngo ni bwana ngino kuvuga ngo hano. Nta kibazo nahashaka amafaranga cyenda ndayamuha amafaranga. Jenda mufatiye mu ikosa ndamwa basi ko uko yoshikiwa bakavuga ati namugiye gusenga usanga ni kibazo. Ntigitahuritse kuko karije narasenga. Wewe kandi nabonye ibyo by'amasengesho cyatacu bimare tabicu biriko birama vrema kamere. Nabonye atanico biriko birama. Icyo gituma jewe naho ubu yombwira ati cyo munkurira ikintu cyo munkurira noshima Imana.
Adupanga umunsi tuzomamagara twicaye ahantu rusange. Uyaho nta kibazo wewe ni wewe nuco ukora kurazi ko umvuze ati nawe mbya ubu nyene naho noba ndi muri business yawe chance wewe panga umpangire ntangorara Ndaza kumaza ku telefone ndakubwira. reka musaza we yarambwiye ngo ahamagare ngo umuryango nambwe to ya ko umuryango neza kumbwira ko tubona baje mu gusenga kandi bari banze ko nawe uransenga Gitahuritse kwiye. ahubwo rero icyo mbona ndero mu Ndikanda mu telefone. Nina yateze ngo mbaje. naho yoshaka amafaranga umva amafaranga Wega nawe ni no kunyene ni. Kiunda gitanga mugabo none uyo mugore yasohotse yamviriye kuri ndarusha Nivyo kwiye kandi burya umwanya uragiye mugabo. Reka umuntu arabe ibindi ajya gukora. Umujaro None mu ujya kutanzania. Jo muri kitchen akoze ijambo ndagiye rero zigazumwe nakubwiye kandi gicu urumva rero baratse ko nari nakubwiye ko mpava njya ku kazi rero ndagiye urazi ntaho ndi mwana nabwira ni wowe gusa mfise sawa wowe niwe ugomba kumenya ibyanjye byose Asa, hagira icyo ukenera cyo cyumva cyangwa ariko ugomba kugura ku boutique genda baguhe igenda kirangaza siko nizo kuzanira sasa gusenga nubwiye ko wakundagiye gusenga ndakuzanira akaji yego shima ndakuzanira akaji yego ntabwo neba ndayaruka Bye mama, ntutebaona ko ndi cyenyine. Ubunyene genda ukabe impuzu urarije muzo wambaye uzikabuze ndakwereka ndagutwara unyaruka ubunyene ingo ndavuze ati jamu kabe impuzu nyarutsa wowe ingo urakwereka iyo ndagutwara nuko ndagusenga tajya ujui leo tajya ujui gira ningoga twende Narakubariye nzo kuvunagwa indira nini Nakintu nakimwe ciwawe nkeneye muri uru rugo urani Imyaka yawe sishaka kuyibona mu rugo rw'iwanje
byose ni ibyawe ungurireho sinkeneye kukubona ngaha misi yose imyaka yose izohere ngo mvugira ikintu kimwe gusa ngo umugore narongoye yavuma ndeka umuntu tumva ibintu byawe byose unkurireho nta kintu na kimwe nkeneye kukubona ga mu rugo rwanjye sinkeneye kukubona sinanagushaka ndakubwiye nimba ufise ubwenge bukora mu rupangi wanje sinkeneye Malo, yes. Welcome, brother. Thank you, brother. Lamek. Yes. Urenwe Malo. Vai. Nizere ko waje kumuha kimwe cyose twaraje kuvugana. Ikindi naco ubu kintu cy'abakobwa n'abagore. I am already orphaned. Icyumba ryacu sindagikora. Really? Yeah. Okay. So, This word waiting for money. Put her number here. Thank you. Ariko boss, ushobora kumbara akazi na kiyo. yes. Bin. For him. Yes. Si sana. Cha kabiri. Izi nimero ziwe nizo kuri WhatsApp kugira ashobore kubona nimero ifoto yiwe. Hajya nico gituma nako ndakubwira uko rero. Jewe nta kindi kintu nkeneye. Wowe impembe yawe irahari. Umva rimwe kurindi mpaka mbonye umugore wanje kwapfuye yagiye. Akiri no umugore wanje ndabona. Oh, ibyo byonyene. Nukuri. Icyo cyonyene je ndagishoboye vraiment. Kandi tumaze kumpa n'agahembo hoho nzogikorera ukuri kwamye kandi nzogikora neza. Sinshaka umuntu azogaruka mu nyuma ngo azunguruka avuge ngo yari karabesha. Ngomba kugenda burundu. Ntugire ubwoba uhaye akazi umuntu abishoboye. Je ndakwemera. Ndatse kuzobikora neza. Wowe ntubigire ko ikibazo n'ukuri. Umva ajewe mbe n'umutima utagusura. Ntaco ntakoze kugira ngo uyu mugore wanjye aje ku murongo ibyo ndamusabira. Noneho humura ubuye namukobwa gapiripiri je nzo bikora neza bizogenda fresh. Ibyo ntubigire ko ikibazo kwezi. Mbe wajya mbwe ngo itwa Datia? Yes. Datia. Jewe ndizeye kugwa mu nkorera ikintu cyiza kandi. Utabigira ko ingorane kabisa. Icyo uzoshaka cyose. Amafaranga ntangora. Nanje kugahemba nzobikora neza n'ukuri. Je nzogushimira bikwiye. Mugabo aho bigeze. Nukuri namba narusha. Unaona kuanzia tarehe moja mpaka tarehe ya mwisho masikini hataki kuelewa. Nasema haya, nasema hivi, naenda hivi, nateremsha, nashusha, nafanya nini. Mwanamke namuvalisha, nampatia chakula, nampatia nini, hakuna kitu nakosa kwenye nyumba. Baba, waki kama hao wapo tena wengi tu. Hapa lazima nimtimue kwenye nyumba yangu. Ila wewe tulia, mimi nitakufanyia mambo kisi unavyotaka, usijali. Wewe nakuamini sana. Usijali kabisa. Mimi nipo. Chochote ambacho unahitaji mimi niko hapa nikupatie. Lakini ufanye kazi. Basi kwa hela tu nitafanya, usijali. Sawa. Mimi hapa sina shida. Wewe kula ukunywe kwa bili yangu.
Mama. Mama. Joana. Tujaminga. Oyaye. Kujenga isa. Kentu jana. Nega nanje kukura banda ukubura. Genda munzu. Nenda munzu papa nakukubita. Oya, kubera nawe ujaminga. Umvaje. Ndamubwira ikintu kimwe. Genda nagusange ngaha. Ushaka gukubite papa. Genda burigira ni mwijoroshe. Genda mwana sibyo. No papa ko yagukuye mu nzu. Oya nana kimwe genda sibyo. Genda mwana ndagukunda. Nzozejo genda. Genda uryame.